umurongo wa 6 Yesu ajana nabo atakiri kure y'inzu baramugabisha amutuma kw'inshuti ziwe ati mugenzi nturinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje nico cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza huri ariko vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero aramuvuza biranka aguma aremba, uyu mukozi w'uyu mugabisha aguma aremba. Hanyuma rero muri ico gihe nyene yabuze icyo afata n'icyo areka, muri ico gihe atagira icepfo canke icya ruguru. Uyu mugabisha kuri uyu munsi nyene yiteze ko bamubwira ngo wa mushumba wawe wakunda yacikaye. Muri iki gihe nyene uyu mugabisha w'abasodijana atabona icyo yokora, kuko ibyo yashobora gukora byose yabikoze. Yagaragaje kwiruka, yagaragaje kuvuza, yagaragaje kurondera hirya no hino ahantu hose hoba hari umuganga bemera cyangwa bizera, ariko ibyo byose yagaragaje biranga. Uyu munsi nyene rero yabuze inyishu, yabuze umutabazi, yabuze icyo muserukako. Aha nyene nobwa ngo yabuze yacira n'ayamira. Uyu mugabisha w'abasodijana ngo uyo munsi acayumva inkuru za Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Nukuvuga ngo aratinya kwegera Yesu, ariko mugabo umutima uramugobera. Hanyuma ngo atabwira abashinga ntahe b'Abayuda arabatuma ati ndabinginze mumumbwirire kugira ngo ibitangaza ahora akoreshwa. Narose inkuru, narose amakuru ko wewe akora ibirengeye iby'abana b'abantu bashobora gukora. Narose amakuru ko ashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Hariho abazura, hariho abo yavuye, hariho abo yakijije. Imana yacu nihimbazwe. Ko narose amakuru rero y'umuganga asumba abandi baganga bose, ko narose amakuru y'umwami w'abami, ko narose amakuru y'umuntu atandukanye n'abandi, ko narose amakuru y'umuntu aruta abandi bantu bose. Yemwe mw'Abayuda mwe ndabinginze, genda mumumbwirire kumbure yonyemerera. Umushumba wanje nkunda cyane yaroranye ibyo mu rugo rwanje, yakora neza nkanezerwa, yari umugisha mu rugo rwanje. Kumuhomba noba mpondi umuntu w'agaciro, nuko byase nagerageje hose nkagoragoza bikana. None rero ndabinginze mw'abashinga ntahemwe b'Abayuda, genda mumunyingingire mumumbwirire ampirize umushumba wanje. Ngo hanyuma Yesu yumvise ibyo, yumva ko wa muntu naho ariko arasaba ubutabazi, nawe nyene ibyo ashoboye ahora atabara abandi. Ariko arasenga, ariko arasaba, ariko nawe nyene ibyo yishoboreye gutabara abandi, nawe nyene ahora atabara abandi, nawe nyene ahora afasha abandi. Hari abantu bashira imbere gusaba ariko badatanga, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Hari abantu bashira imbere gusaba ibyiza, Mana urampa kino, Mana urampa nibi, ariko ugasanga nabo ntibakorera Imana, ntibafasha abagowe, ntibafasha abarushe, nabo ntaco bikura. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero Yesu ngacaraza aza no gukiza wa mushumba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Jewe rero sinokurirwa ndakugora, reka nizere ijambo wewe uvuze, kuko nandi ijambo mvuze bahora baryemera bakarikorerako. Ijambo jewe umunyabyaha, jewe umuntu w'amafuti mvuze bahora baryemera bakarikorerako. None mbega wewe nawe uzogenda gute? Rero ndakwinginze nuvuga ijambo rimwe gusa. Ibyananiranye kwa muganga mfise ukwizera kubw'uvuze ijambo, kuko ubushobozi bw'ijambo buringaniye bungana na nyene kurivuga. Ijambo rigira ububasha, ijambo rigira imbaraga, ijambo rirarema hisunzwe nyene kurivuga. Nimba urivuza ari umuremyi, iri jambo rirarema ibintu bishasha.
nimba ijambo rivuzwe n'umuntu nciyaho, iri jambo rirasuzugurwa n'abari bo bose, ariko nihavugwa ijambo rikavugwa n'umutegetsi, rikavugwa n'umuntu w'ijunja n'ijambo, rikavugwa n'umuntu w'umwubahwa, iri jambo rirakora ibitangaza, iri jambo riraza kumvigwa, iri jambo riraza kwemerwa, iri jambo nta muntu aza kuryubahuka, iri jambo nta muntu aza kurihonyanga, iri jambo kuko urivuze ari nyanijambo, kuko urivuze afise ijambo, kuko urivuze afise imbaraga zidasanzwe, iri jambo rirafise imbaraga. Imana yacu nihimbazwe. Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ibiganiro byacu bisanzwe bitambutswa kuri nombonesha kure yitwa Ntamvuridahita. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo ashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, mukaba mutaramanye na Janvier mwene so Janvier irambona sanzwe ndabategurira bino biganiro nkongera nkabibashikiriza. None rero turafite ijambo ry'Imana tugomba gusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Iryo jambo naryo tukaba turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na muganga Luka. Turabisoma mu gice c'indwi, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi, twumva amajambo ahari, aho ijambo ndonderamo sawa riri ku murongo w'indwi. Tutarasoma ayo majambo rero nk'uko twama twabikoze kandi nk'uko bikwiye kumera, twagomba tubanze dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, kuva mu ntango za kino kiganiro gushika kirangiye, kugira ngo bikunde amajambo aza gutambutsa muri kino kiganiro, aba amajambo y'ubugingo, aba amajambo ashobora kugira icyo ahinduye, aba amajambo ashobora kurema ikintu gishasha kandi kizima mu bugingo bwawe. Wewe uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo, dusenga Imana hanyuma tubone gusanga ayo majambo. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye, utugiriye neza, utugiriye irindi bakwe ryiza ryo kuganira ijambo ryawe n'abandi bene data bariko barakurikirana kino kiganiro. Turaguhaye kaze rero ngo uvugane natwe uciye mu ijambo. Turakwinginze ngo iyi mitima iriko irakurikirana kino kiganiro uyivuge ko ijambo rizima, uyivuge ko ijambo ry'ubugingo, uyivuge ko ijambo rihindura amateka, uvugane nayo ijambo rishobora guhindura ibihe bigoye barimwo, rigasubiza ubugingo ahantu hari habuze ubugingo. Urakoze kuri Imana ibyo twase kandi twimuje n'imigabo n'imigambi mibi y'umwasi Satani. Urakoze, turakwiteze kubana nacu mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye, amen. Dusome rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko twabivuze bwanditswe na Luka, igice c'indwi duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'indwi, ariko ijambo turondera hano riri ku murongo w'indwi, dushatse kugira ngo ino nkuru muyumve neza ingene ivuga gushika ku no murongo w'indwi. Dusome indanzi y'amajambo ivuga ngo, Yesu akiza umushumba w'umugabisha w'abasoda, kandi ahereje ayo majambo yiwe yose mu matwi y'abantu, aja i Kaperinaumu. Hari y'umugabisha w'abasoda 100, umushumba wiwe akunda cyane yararwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, amutuma ko abashingantahe b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari, baramwinginga cyane bati, birabereye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu niwe yayitwubakiye. Umurongo wa 6, Yesu ajana nabo atakiri kure y'inzu, baramugabisha amutuma kw'inshuti ziwe ati, mugenzi, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri, ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Imana yacu nishimwe. N'iri jambo turiko turaronderamo ku murongo w'indwi rivuga ngo, nico cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri. Ijambo turondera rero rivuga ngo, ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nirino jambo rero tugomba gusangiramo
tugomba gukuramo rivuga ngo vuga ijambo gusa imana yacu nihimbazwe. Nuno mugabisha w'abana basoda 100, kandi uyu mugabisha ntiyari mu bwoko bw'abayuda, ntiyari umuheburayo, ntiyari umwisirayeli. Twovuga mbere mu yindi mvuga ngo yari umunyamahanga, nkuko kumbure bakunda kwita abatari mu bwoko bw'abisirayeli, bakabita ko bari abanyamahanga. Yari umunyamahanga, kandi kino gihe bivanye nuko ibwisirayeli haganzwa abayuda baganzwa, canke abayuda bari abakoroni bakoronijwe n'intwaro y'i Roma. Abaroma nibo bari bakoronije abayuda. Imana yacu nihimbazwe. Bivanye nuko rero intwaro y'i Roma ariyo yari ikolonije abayuda, ni ukuvuga yuko rero uyu mugabisha w'izi ngabo 100 yari umuroma, ntiyari umwisirayeli, ntiyari umuyuda, ntiyari umuheburayo, ntiyari mu bwoko bw'Imana, ariko yari umunyamahanga. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero twovuga mu yandi majambo kandi ngo yararongoye kumbure ikirindiro, yararongoye poste y'abapolisi, yararongoye poste canke iposition y'igisoda aho hantu nyene muri iyo micungararo ibuyuda. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu mugabisha tubonye aha hantu ngo Yesu yarahejeje ngo kwigisha, yarahereje amajambo yiwe yose yariko arigisha uwo munsi, yarayahereje mu matwi y'ishengero ryari rihari. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu yokwiyumvira ngo none mbega amajambo Yesu yarahereje mu matwi yaho ariko baramukurikirana, mbega yari amajambo yahe? Umuntu agize amatsiko yo kumenya ayo majambo, n'amajambo ahurikiye muri co bita ngo inyigisho zo ku musozi. Usanga ari amajambo usomye neza hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ugahera ku murongo wa mbere w'igice ca 5 ukaduga ugashika ku murongo wa 29 w'igice c'indwi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Kuvuga mene majambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca 5, igice ca 6 hamwe n'igice c'indwi. Ibyo bice bitatu byose amajambo ari muri ibyo bice bitatu, muri ibyo bigabane bitatu, niyo majambo yitwa ngo ni inyigisho zo ku musozi. Ni inyigisho Yesu yigishije igihe yatangura igikorwa ciwe, igihe yatangura ministere y'ivugabutumwa mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo kare twavuga mbere ngo ayo majambo ari muri izo chapitre zitatu niyo ahanini agize doctrine, niyo agize inyigisho ngenderwako z'igikorwa ca Yesu mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Yahavugiye amajambo menshi, musonye muzosanga hatangurwa n'amajambo avuga ngo abahigwe mu bwami bwo mw'ijuru abaribo, abahigwe abaribo. Muzosanga hari amajambo menshi avuga ngo umuco w'isi n'umunyu w'isi, amajambo avuga ku byo gushitsa ibyagezwe, amajambo avuga ku byo kutihora, kutahukana n'ibindi. Mugize amatsiko muzosome biriya bice bitatu twavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Rero Yesu ahejeje kwigisha ayo majambo yose, yahigishije amajambo menshi. Ndakeka ko mbere ata wundi munsi yoba yarigishije inyigisho nyinshi cyane nk'izi nyigisho bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Ahantu yahigishije amajambo menshi cyane yerekana neza uko abigishwa biwe bakwiye kumera, yerekana neza uko umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru rumutwara, umurongora, rumuganisha mu bwami bwo mw'ijuru, uko akwiye kumera. Nimba nawe uri kurankurikirana muri kino kiganiro umutima w'ubugingo, wifuza kumenya byangombwa, wifuza kumenya amadokima y'urugendo ruja mw'ijuru, urasoma bino bigabane, uzohasanga amajambo akwereka neza ishusho y'umuntu ariko araja mu bwami bw'Imana uko imeze, uko umuntu ariko araja mu bwami bwo mw'ijuru akwiye kumera, uko akwiye gukora, uko akwiye kwifata, ibyo akwiye kuvuga, ingeso ziwe, aho akwiye gutandukanira n'abanyamahanga, ahantu umuntu ariko araja mw'ijuru akwiye gutandukanira n'abantu batemera Imana. Imana yacu nihimbazwe. Rero ibyo sibyo tugomba gutebamwo, tuzobigaruka ko mu bindi biganiro tuzobashikiriza nitwabyicarira neza tukabitegura, turabifise mu manota yabyo. Ni ibiganiro bizovuga kuri izi nyigisho zo ku musozi. Rero kimwe kimwe ukwaco nico byaba bigomba gushika ko. Imana yacu nihimbazwe. Bire nitubitebamwo
karagaciyemo gusa yari entre parenthèse. Hanyuma rero Yesu ngo ahejeje kwigisha ayo majambo yose yahereje mu matwi y'abariko baramwumviriza, ayahereje mu matwi y'ishenga ryariko riramukurikirana, ngo aca aduga ahantu hitwa Kaperinaumu, aja ahantu hitwa Kaperinaumu. Agiye ahantu hitwa Kaperinaumu rero ngo hariyo umugabisha w'abasodijana w'umuroma w'umunyamahanga atari mu bwoko bw'Imana. Hanyuma ngo uyo mugabisha nkuko twabonye Bibiliya ivuga yari afise abakozi, ntituzi ngo bari abakozi barangahe, mugabo ngo umushumba umwe muri abo bashumba biwe, umukozi umwe muri abo bakozi biwe ngo yaramukunda cyane. Hariho umukozi yakunda cyane muri abo bakozi biwe. Hanyuma rero uyo mukozi rero ngo muri iyo minsi cyangwa se uyo munsi ngo yaragwaye arembye cyane, ageze ku mfira. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero uyu mugabisha hariho ibintu baterekana, mugabo nawe ushobora kwiyumvira, ntiberekanye ngo mbega none ko yararembye ageze ku mfiro, kandi Yesu nawe bambere nako ushebuja wiwe akaba yaramukunda cyane, mbega yoba yari yagerageje kumwirukira, yoba yamuvuje mu bitaro bingana gute? Ariko iyo bija hose ko yari umuofisi, yari umugabisha, atwara ingabo 100, atwara abasoda 100, kandi akaba yari umutegetsi, hanyuma akaba agwaje umukozi akunda cyane. Iyo bija hose mu byiyumviro by'iwanje nsanga uyu mukozi yarirukiwe, yaravujwe, baragaragaje kumurondera ibitaro bomuvuzamwo, baragaragaje kumwirukira bamurondera imiti. Novuga ngo bivanye n'ubuhinga ukuvura kwari kugeze ko muri ico gihe baragaragaje kurondera aba specialiste benshi bomuvuza ko kugira ngo barabe ko yokira. Kumbe nimba hariho ibyuma bishobora gupima ico umuntu agwaye, nca niyumvira amaradiography bamucishijemo, nca niyumvira ama-exame bamwandikiye, nca niyumvira kumbe ngira ngo n'imiti yoba yarahawe kugira ngo bikundakire. Ariko ibyo byose birasengwa biranka, aramwirukira. Sinzi ngo yatanze uburyo bungana iki, sinzi ngo yasohoye amahera angana iki kugira ngo avuze umukozi wiwe yakunda, sinzi impanuro yahawe n'abaganga, uri umwandikiye ibi, uri umubwiye ibi, kandi ico gihe abaganga barabaho kuko n'uyuruka yanditse buno butumwa bwiza nawe yari umuganga. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero aramuvuza biranka, aguma aremba. Uyu mukozi w'uyu mugabisha aguma aremba. Hanyuma rero muri ico gihe nyene yabuze icyo afata n'icyo areka, muri ico gihe atagira icepo cyangwa icya ruguru. Uyu mugabisha kuri uyu munsi nyene yiteze ko bamubwira ngo wa mushumba wawe wakunda yacikaye. Muri iki gihe nyene uyu mugabisha w'abasodijana atabona icyo yokora, kuko ibyo yashobora gukora byose yabikoze. Yagaragaje kwiruka, yagaragaje kuvuza, yagaragaje kurondera hirya no hino ahantu hose hoba hari umuganga bemera cyangwa bizera, ariko ibyo byose yagaragaje biranga. Uyu munsi nyene rero yabuze inyishu, yabuze umutabazi, yabuze icyo muserukako. Aha nyene nobwa ngo yabuze yakira n'ayamira. Uyu mugabisha waba basodijana ngo uyo munsi aca yumva inkuru za Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Yumvise inkuru za Yesu, nukuvuga umutima wiwe uca umurongorera kugira rukuru kuri Yesu, gutabaza Yesu. Ariko mugabo nawe kubera ko atari umuyuda, atari umwisirayeli, yari umunyamahanga, mbere ahubwo yari akolonije, yaserukira intwaro ikolonije abayuda. Nukuvuga ngo aratinya kwegera Yesu, ariko mugabo umutima uramugobera. Hanyuma ngo atabwira abashinga ntahe b'abayuda, arabatuma ati ndabinginze mumumbwirire kugira ngo ibitangaza ahora akoreshwa. Narose inkuru, narose amakuru ko wewe akora ibirengeye by'abana b'abantu bashobora gukora. Narose amakuru ko ashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso, hariho
azura, hariho abo yavuye, hariho abo yakijije. Imana yacu nihimbazwe. Ko narose amakuru rero y'umuganga asumba abandi baganga bose, ko narose amakuru y'umwami w'abami, ko narose amakuru y'umuntu atandukanye n'abandi, ko narose amakuru y'umuntu aruta abandi bantu bose. Yemwe mw'Abayuda mwe ndabinginze, genda mumumbwirire kumbure yonyemerera. Umushumba wanje nkunda cyane yaroranye ibyo mu rugo rwanje, yakora neza nkanezerwa, yari umugisha mu rugo rwanje. Kumuhomba noba mponda umuntu w'agaciro, nuko byase nagerageje hose nkagoragoza bikana. None rero ndabinginze mw'abashinga ntahemwe b'Abayuda, genda mumunyingingire mumumbwirire ampirize umushumba wanje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Aba bashinga ntahe b'Abayuda rero ngo baca baza kuri Yesu, baca baramubwira tuzi n'amakuru rero mu Yesu. Uyu mugabisha afise umushumba wiwe akunda cyane kandi aragwaye. None aradutuye ngo tukwinginge umumukirize, umumuvurire. Kandi si ibyo gusa, nukuri byari bikwiye ko uyu muntu umugirira neza, kuko nawe arakunda ubwoko bwacu. Ahantu n'isinagogi dusengamwo n'urusengero rwacu, ariwe yagubatse kandi ari umunyamahanga atari umuyuda, ariko akemera akatwubakira urusengero. Uyu muntu byari bikwiye kumugirira gutyo. Imana yacu nihimbazwe. Ngo hanyuma Yesu yumvise ibyo, yumva ko wa muntu nawe ariko arasaba ubutabazi, nawe nyene ibyo ashoboye ahora atabara abandi, ariko arasenga, ariko arasaba, ariko nawe nyene ibyo yishoboreye gutabara abandi, nawe nyene ahora atabara abandi, nawe nyene ahora afasha abandi. Hariho abantu bashira imbere gusaba ariko badatanga, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Hariho abantu bashira imbere gusaba ibyiza, Mana urampa kino, Mana urampa nibi, ariko ugasanga nabo ntibakorera Imana, ntibafasha abagowe, ntibafasha abarushe, nabo ntaco bikura. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Yesu ngacaraza aza no gukiza wa mushumba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Aha rero mwana amajambo twasomye, twabonye Bibiliya tubwira ngo Yesu rero atakiri kure y'inzu, azananye na ba bashinga ntahe batumwe na ba mugabisha b'abasodijana. Ni ukuvuga ngo Yesu ageze hafi ya yanzu aho wa mugabisha aba, ahari wa wundi arwaye, ngo acahura n'abandi, ngo inshuti za wa mugabisha yizongeye gutumwa na ba mugabisha. Wa mugabisha yarabatumye ubutumwa buvuga ngo genda mumumbwire muti ntiwirigurigora kuza ngo gushike mu nzu iwe, kuko bitamubereye. Arazi ko ari umunyabyaha, arazi ko ari umunyamahanga, arazi ko atari mu bwoko bwemewe nawe, arazi yuko bitamubereye. Yumva mu mutima afise uguca bugufi no kwihana, kubera arumva yuko afise ibituma Imana idakwiye kwinjira mu mutima wiwe, kuko kumbura ari umunyabyaha. Hanyuma rero acara batuma ati genda mumumbwirire ati ahubwo rero arakwinginze ntiwiriguraza muhiriwe, ntibimubereye ko uza muhiriwe. Erega n'umunyabyaha ntiwohahonyoza ikirenge, wewe uri umugororotsi, ibyaha n'ibyiwe. Genda rero mumubwire muti yatubwiye ngo nupfe kuvuga ijambo rimwe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Nino jambo twese turaronderamo, vuga ijambo rimwe gusa. Imana yacu nihimbazwe. Vuga ijambo rimwe gusa ndazi arakira. Jewe nanje ndumugabisha, nanje mfise abo ntwara. Iyo hageze uwo ntuma nkavuga ntigenda hariya, aragenda. Iyo hageze uwo mpamagara baraza, n'amasarudi bagagirane bagakubitako bakadegaja, kuko nanje ndumutegetsi. Ariko mugabo rero wewe uri umutegetsi arengeye jewe, wewe uri umutegetsi andengeye, asangwa jewe umunyabyaha. Hariho abo marambwira hanyuma bakanyumvira bakangamburukira, wewe ndazi ko birushirije. Jewe rero sinokurirwa ndakugora, reka nizere ijambo wewe uvuze.
kuko nanjye ijambo mvuze bahora baryemera bakarikorerako. Ijambo jewe umunyabyaha, jewe umuntu w'amafuti mvuze bahora baryemera bakarikorerako. None mbega wewe nawe uzogenda gute? Rero ndakwinginze nuvuga ijambo rimwe gusa. Ibyananiranye kwa muganga mfise ukwizera kubw'uvuze ijambo, kuko ubushobozi bw'ijambo buringaniye bungana na nyene kurivuga. Ijambo rigira ububasha, ijambo rigira imbaraga, ijambo rirarema hisunzwe nyene kurivuga. Nimba urivuze ari umuremyi, iri jambo rirarema ibintu bishasha. Nimba ijambo rivuzwe n'umuntu nciyaho, iri jambo rirasuzugurwa n'abari bo bose. Ariko nihavugwa ijambo rikavugwa n'umutegetsi, rikavugwa n'umuntu w'ijunja n'ijambo, rikavugwa n'umuntu w'umwubahwa, iri jambo rirakora ibitangaza. Iri jambo riraza kumvigwa, iri jambo riraza kwemerwa. Iri jambo nta muntu aza kuryubahuka, iri jambo nta muntu aza kurihonyanga. Iri jambo kuko urivuze ari nyene ijambo, kuko urivuze afise ijambo, kuko urivuze afise imbaraga zidasanzwe. Iri jambo rirafise imbaraga. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, arababwira ngo mumubwire muti naho yarondeye hirya no hino icokiza umushumba wiwe bikanka, naho yirutse kwa muganga bikanka, naho nasesaguye amahera none rigera yovugwa bikanka, ni koko nagerageje kwiruka, ni koko nagerageje kurondera ubutabazi, ni koko nagerageje kurondera inyishu, ariko mugabo vyasi. Ariko mumubwire muti umve, arizeye ijambo ugiye kuvuga, aremera ko ijambo ushobora kuvuga wewe rihindura amateka y'umukozi wiwe, aremera ko ijambo ryawe ririmo ubushobozi bukiza. Vuga ijambo rimwe gusa. Mwami, ntibimbereye ko woza hondi, ntibimbereye jewe ko woza mu nzu yanje, jewe umunyabyaha, jewe umuntu agunga, jewe umuntu afise byaha kwa kundi nyene, ntibimbereye. Ariko nubwo bitambereye, ndafise ukwizera kumyizigiza neza yuko niwavuga ijambo rishobora guhindura amateka. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, Yesu rero twabonye ngo yumvise aya majambo y'uwo mugabisha, akumva ukwizera bwiza, akavuga ngo naho utoshika muhiri wanje, ariko ukavuga ijambo gusa. Mw'ijambo ryawe ndemeza ko harimo autorite. Mw'ijambo ryawe wewe Yesu, wewe numvise za nkuru zawe, wewe bambwiye amakuru yawe, wewe bambwiye uwuriwe. Erega nabwiwe natahujwe wewe uwuriwe. Naho utoza kuri kino kibazo cananiranye, maze imisi niruka mvuza umukozi wanje bikana, naho utoza ariko ugatuma ijambo. Ngeze ku rugero rw'uko nakwizeye, nakwemeye kubw'imbaraga z'ibyo bambwiye, kubw'amakuru yawe. Ewe Yesu, tuma ijambo gusa. Ahantu abaganga batashitse, ahantu imiti itashitse, ahantu amafaranga atashitse, ahantu itunga ryanje ritashitse, ahantu ibitaro bitashitse, ahantu impanuro zose bamanuye zitashitse, ahantu ibyo nagoragoje byose bitashoboye gushika. Ariko ndizera neza mu mutima nakekeranya ko ijambo ryawe rishobora gushikayo. Ndizeye mu mutima ko niwatuma ijambo gusa, aho hantu ibyo byose bitashoboye gukora, ijambo ryawe rirabikora. Imana yacu nihimbazwe. Navuze ko dore ijambo tuvugana ko tirikura hanyene rivuga ngo vuga ijambo gusa. Nuvuga ijambo rimwe. Ntiyavuze ngo vuga amajambo menshi niyo yokira, oyaye. Yavuze ngo vuga ijambo gusa. Ijambo rimwe gusa rivuye mu kanwa k'Imana,
reka Imana ivuga ijambo rishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka igihe kimwe nabaye mu bihe ubuzima burononekara, nabona imbere nabona inyuma, nabona icepfo cyangwa icya ruguru, nabona icyo nokora kugira ngo mbe muri nyabihe, mbe muri nya situation. Ariko icyo gihe ndibuka mu masengesho n'abasenga n'indirimbo nakunda kuririmba, harimo akaririmbo k'agakorasi bavuga ngo hariho icyo wokora ibintu bigahinduka, hariho icyo wokora bikagenda neza. Imana yacu nihimbazwe. Kandi ndibuka neza muri iyo minsi nihaye gusenga mvuga gutyo, mvuga nti Mana, nubwo bimeze gutya, nubwo bigoye, nubwo ubuzima bwase, nubwo ubuzima bwagoranye, nubwo ntabona nokuri gutabara, nubwo atanyishu mfise, nubwo mfise ibibazo byananiye gukemura, nubwo ubuzima narifise bwasubiye inyuma, nubwo nabuze kiremesha, nubwo ndahana ata muryango ushobora kungerako. Icyo gihe nari mu gahinga, nari mu gihugu cya Janvier. Icyo gihe nubwo nafise umuntu ashobora kunseruka kwino, n'ubuzima usanga umuntu yibana wenyene, n'ubuzima usanga udashobora kubona n'uwiwanyu, rikaba ryorenga utabonye uwiwanyu. Muganga avuga nti nubwo biri uko, nisunze ibyo nigishijwe ku bubasha wewe ufise, ndemeza neza ko hakiriho ibyizigiro, ko hariho icyo wokora. Biracashoboka cyane ko hariho icyo wokora ibintu bigahinduka. Naho ibintu byase guhinduka, naho nagaragaje ngo ndabe ko byohinduka mugabo bikanga guhinduka, ariko wowe biracagushobokera. Naho nabuze icyo mfata n'icyo ndeka, naho natetse umutwe ukanga gusha, naho ndi mu tuzitizo, ubundi yavuze ngo mu tuzitizo tw'ibyuma, naho ndahantu mu mbombani, naho ndahantu mwirinde, naho ndahantu mu gahinga ka Nyaganandi, naho ndahantu aho umwana arira nyina ntiyumve, ariko wowe ndizera neza haracari icyo wokora ibintu bigahinduka. Naho ibintu bimeze gutya, naho ubutunzi bwifashe nabi, naho habaye uruhombo, naho habaye kugwaragurika, naho umugwayi agwaye ageze ku mfiro, ni nk'uko ariko uyu mugabisha yavuga, naho umukunzi wanje, naho umukozi wanje nkunda cyane ageze ku mfiro, ariko ndazi neza niwatuma ijambo rirashobora gushika ahantu ibindi byose bitashitse. None rero niwirigura urigora, niwirigura uracumukura, niwirigura ruha. Ega Yesu jewe ntibimbereye, nanone mbere nari nikwegeye kuguhakaza ngo uzi wanje, mbega nokwakira hehe, mbega ndafise saro nokwicazamwo, mbega ndafise umutima ucoroye, ndafise umutima utunganye noguhamo kazi. Jewe ntibimbereye ndi umunyabyaha. Hari indirimbo barimba muri Katolika yavuga ngo Mukama ntibinkwiye ko woza mu mutima wanje, pfa kuvuga ijambo rimwe gusa, umutima wanje ucukira Imana yacu nishimwe. Reka rero Imana ituma ijambo ahantu ibintu byose byari byananiranye. Biracashoboka yuko ahantu ibintu byose byananiranye Yesu ahatuma ijambo, kuko ari umunyabushobozi, kuko ari umwami w'abami, kuko yavuze biba, iyo ategetse bigakomera. Biracashoboka. Naho wowe uri mu bihe nk'ibyo nanjye nabaye no muri iyo myaka irenganye, naho wowe uri mu bihe bisumba ibyo naciyemo, naho wowe uri mu bihe bisumba iby'uyu mugwayi ari ku mfiro, birashoboka cyane ko uyu mwami w'abami turiko turatangaza amakuru yiwe atuma ijambo. Reka Imana rero uyihekaze, uyibwire ngo Mana, ndafise ahantu ibintu byose byase, ndafise ahantu ntabona imbere n'inyuma, ndafise ideni ryananiye kuriha, ndafise ibibazo binugarije imbere n'inyuma, ndafise ubuzima bwase, ndabona ubuzima bwase, ndabona ubushomeri bwase, ndabona atahantu nokuri gutabarwa. None rero numvise ijambo ryawe rimbwiye ngo biracashoboka, biracakunda yuko wotuma ijambo, hanyuma aho hantu byari byase ijambo ryawe rikarikemura. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cy'uno munsi,
Nirino jambo rero narifise. Sinzi ibibazo urimo, sinzi ubuzima urimo, sinzi ibikuruhije, sinzi ibikuvuna, sinzi ibikuremereye, sinzi irinde urimo, sinzi amarushwa akugarije imbere n'inyuma, sinzi ko ari uruhamo, sinzi ko ari ahuba, sinzi ko unaniwe no kuriha amahera yo gupanga, sinzi ko ari ku ishuri byase, sinzi ko ari ibyaha byakuboshe byase ko bivamo, ariko byaba ibyo mu buryo bw'impwemu cyangwa ibyo mu buryo bw'umubiri, nagomba kukubwira ijambo yewe ukurikiranye ino video. Bwira Yesu, numwugururira umutima, numuhekaze, numuhamagare, numubwire ngo tuma ijambo. Ndafise ahantu byananiranye, ndafise ibyananiranye bimagaze imbere, ndafise umusozi mu ruhanya niko ndaduga byase ko ndawuminuka, ndafise amarushwa, ndafise amageragezwa, ndafise intambara, ndafise ibindemereye, nabuze ico mfata n'ico ndeka, ndi mwirinde ngeze ahantu ku mfiro, meze nk'uyu mukozi w'uyu mugabisha wewo yagaba abasodijana, nanjye ibyanje ubuzima bwanjye bugeze ku mfiro, nanjye ibyanje bigeze ku kanyuma, ariko ijambo ryawe rimbwiye ngo nindakubwire utume ijambo, kuko ijambo ryawe rirarema, kuko ijambo ryawe rifise ubushobozi, kuko ijambo ryawe rifise imbaraga, kuko ijambo ryawe rihindura amateka. Ndaguhamagarira nshuti mukundwa, ngugire kuno kwizera, wemere ubwire Imana, uyibwire ngo jewe byananiye, maze iminsi ngerageza, maze iminsi niruka, nako ntagize, nakoresheje ingufu zanjye zose, ariko byanse. Nagerageje gukoresha ubwenge bwanjye bwose, ariko byanse. Nabuze wose rukako, ndahantu mwirinde, meze nka wa mugabisha atabona ico yokora kugira ngo umugwayi wiwe agwaye akire, ariko ku munota wa nyuma ataronka ico gukora. Ico gukora naco yakoze n'ikihe? Yabwiye Yesu, aramubwira ngo hageze ku mfiro, nuvuga ijambo rimwe gusa, rungika ijambo rimwe gusa, vuga ijambo rimwe gusa, tuma ijambo rivuguruza amajambo y'abarozi, tuma ijambo rivuguruza ibyo abantu banduzeko, tuma ijambo rivuguruza ibyo karande yamvuzeko, tuma ijambo rivuguruza ibyo abankoresha bamaze imisi bamvugako, tuma ijambo rivuguruza ya majambo yose avuga ngo naco nzovamwo, naco nzokwimarira, naco nzoshikako. Tuma ijambo muri buno buzima buri ahantu ho mu rugaragwa. Yesu, ndaguhamagaye, ndakwinginze ngo uzabona gutuma ijambo rishobora guhindura amateka. Birashoboka cyane ko ijambo ritumwe na Yesu rihindura amateka. Imana yacu nihimbazwe. None rero n'amajambo tugomba dusenga Imana. Sinzi ibihumazemo iminsi, sinzi ahantu ugeze, ko nawe wari ugeze igihe cyo kwiheba no kwiganira. Nagomba rero ngo dusenga Imana, ariko ubanza urabe mbega ibihumaze iminsi wugaririwemo, ibihe bimaze iminsi bikugarije, ubwo ntibyagushize muri situation yo kwidoga, yo gutukana, yo guhereza amafuti ku bandi, hakagera igihe wihebura ukiganyira, ukabona ko mbere Imana yawe atakigishoboye. Iri jambo rizabura kukubwira ngo haracari iki Imana ishobora gukora, haracari iki Imana yokora. Biracyashoboka ko ijambo ry'umwami w'abami rihindura amateka. Natwe tugomba dusenga Imana. Ndakwingize ngo usenga ubwire Imana, Mana ngwiza kwimbabazi, erega byarangoye kubwirinde bw'ibibazo maze mu minsi, narihebuye nariganye mbere hageze igihe mbona ko mbego ntacu ushoboye. Ndakwingize ngo ngwize kwimbabazi, ndagomba gusubira kuba mu bihe byiza hagati yanje nawe, hanyuma nawe ututuma ijambo rimwe gusa rihindure amateka y'ubugingo bwanjye. Nuko rero nawe majambo numuhirwe umuntu agifise kuno kwizera. Usomye hepfo usanga Yesu yavuze ngo Yesu yaramutangariye uno munyamahanga, avuga ngo no mu Bisirayeli sinari bwabo no munafise kwizera kungana gutyo. Reka nawe ugira ukwizera guhakaza ijambo ry'umwami w'abami, hanyuma
iryo jambo rihindura amateka y'ubuzima bwawe. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ingingo cy'ubutaha. Mwami w'abami, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. None rero imbabazi zawe niziboneke ku muntu wese yarageze igihe yihebura yiganyira atabura ico akwiye gukora, mbere akaba ariko arigwanira aho guha kazi ijambo ryawe ngo wewe utume ijambo rishika aho wewe adashobora gushika. Erega ijambo ryawe rishobora gushika aho umwana w'umuntu atawushika. Tuma ijambo rero ryawe mu buzima bwa bano bantu bakurikiranye rino jambo, abantu bakurikiranye ino video, tuma ijambo rigende mu buzima bwabo rihindura ivyase guhinduka. Urakoze kuri Imana, nuko dusoze twizeye mu izina ryawe kira Kristo Yesu tubisavye. Amen.